radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi kuwa mbere itariki 11 z'ukwezi kwa 12 muri 2023. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Ingabo z'u Burundi zagiye gufasha mu rwego rw'ingabo za Afrika y'ubuseruko mu guhagararira umugambi wo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, zaraye zitashe ziciye ku kibuga c'indege ca Goma. Imburano mu rubanza rw'abanyarwanda babiri zari gusozegwa uno munsi mu Birigi ntizabaye zikirangira biturutse ku bugwayi bw'umwe mu bunganira baregwa. Turumva mu kanya uko vyagenze. Inteko z'ishirahamwe mpuzamakungu zari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Mali zarangije ku mugaragaro ico gikorwa cari kimaze imyaka 10. Kuba ishamba rya Nyungwe ryarashizwe ku rutonde rw'ibibanza ndangamurage bikingiwe ku rwego rw'isi ngo bishobora kuzana akarusho mu bukerarugendo n'ibinyabuzima, ariko ubundi ni iki catumye iryo shamba rija mu gitigiri c'ibibanza ndangamurage bikingiye? Harimo urusobe rw'inyabuzima byinshi cyane, ibyinshi bitaboneka n'ahandi. Ugomba kwerekana ko aho hantu turamutse tuhatakaje, isi yose izaba itakaje umurage. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Jacques Nitegeka niwe yabateguriye amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku kirere ryashyize ahagaragara umushinga waryo w'amasezerano yizera ko hazagerwaho mu nama mpuzamahanga kuhindagurika ry'ikirere izwi ku izina rya COP28 ibera i Dubai. Ubuyobozi bw'iyo nama bwashimye uwo mushinga bufata nk'intambwe ikomeye itewe, ariko Climate Action Network, itsinda ryibumbiyemo imiryango yita ku kirere itegamiye kuri leta igera ku bihumbi 200 ryawamaganye rivuga ko ari ugusubira inyuma, naho ibihugu bito bigizwe n'ibirwa byavuze ko ijwi ryabyo ritumvishwe. Inyandiko y'uwo mushinga w'amasezerano ikubiyemo ibikorwa bitandukanye byafatwa n'ibihugu kugira ngo bigabanye ibyuka bihumanya ikirere, ariko ntaho ivuga ku bijyanye no guhagarika gukoresha ingufu zituruka ku masoko ashira. Abakora ibikomoka kuri peteroli benshi bari muri iyo nama, Arabia Saudite, banze icyifuzo cyo guhagarika gukoresha bene izo ngufu. Urukiko rw'ikirenga rwo mu Buhindi rwemeje ko icyemezo cya guverinoma kitavugwaho rumwe yafashe hashize imyaka 4 cyo kuvanaho imitegekere y'akarere ka Kashmir kayobowe n'Ubuhindi gifite ishingiro. Muri uwo mwanzuro udasanzwe, urukiko rwavuze ko ubwigenge bw'igice bwahawe ako karere nyuma y'ubwigenge bw'Ubuhindi bwari ubw'igihe gitoya. Ni inkuru ya Anbarasan Etirajan mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Abacamanza bavuze yuko ico gihagararo c'ubwigenge bucagatiye bw'intara ya Kashmir twabwa n'Ubuhindi yari ingingo y'ifata kibanza yo mwibwirizwa shingiro yashobora kuvanwaho n'inama nshingamateka. Abacamanza basabye kandi leta gushira Kashmir ku murongo w'izindi ntara zigize ico gihugu, hanyuma habe y'amatora imbere y'ukwezi kw'icenda mu mwaka uza. Iyo ngingo ya sentare ibonwa nk'iyije gutera intege umushikiranganje wa mbere Narendra Modi imbere y'uko haba amatora rusangi ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu. Yavuze ko iyo ngingo y'abacamanza ari imboneka rimwe, ariko abanyapolitiki bo muri Kashmir bavuze yuko yabababaje. Imbere y'imyaka 4 iheze, iyo ntara ya Kashmir yiganjemwo aba-Islam yari yemerewe kwandika ibwirizwa shingiro ryayo no kubuza abahindi batayivukamwo guhagura amatungo. Leta y'umugambwe ushira imbere cyane ivy'igihugu BJP
mu bihumbi 2019 yarafuse ubwo burenganzira budasanzwe ikigabura iyo ntara mu bice bibiri bisangiye ubutegetsi rusange. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yashyigikiye igikorwa cye cyo guhamagarira abantu kwitabira gufungura mu maresitora mu gihe igihugu havugwaga icyorezo cy'indwara ya COVID-19. Abanenga icyo gikorwa bavuga ko cyatumye ubwandu bwiyongera. Yabwiye akanama gakora iperereza ku kuntu leta yitwaye muri icyo cyorezo ko abajyanama bakuru ba leta mu bijyanye na siyansi n'ubuvuzi batigeze babyamagana akibitangaza. Bwana Sunak wari minisitiri w'imari icyo gihe muri 2020 yongeyeho ko icyo gikorwa cyatumye abantu barirwa muri za miliyoni batatakaza akazi kabo mu rwego rw'ubucuruzi bwo kwakira abantu. Umuryango w'abibumbye washoje ku mugaragaro ubutumwa wari warohejemo ingabo zawo muri Mali bwari bumaze imyaka 10. Ubutumwa buzwi ku izina rya MINUSMA, ibendera rya ONU ku cyicaro cya MINUSMA, rikaba rero ryamanuwe i Bamako kare uyu munsi. Uwo muhango wabaye ikimenyetso cya nyuma cyo kwerekana ku mugaragaro ko ubwo butumwa burangiye, nubwo hari ibikorwa bya nyuma bitararangira birimo guha abayobozi ibikoresho bisigaye. Ibyo nabyo bikaba bizakorwa mu kwezi gutaha kwa mbere. Mu kwezi kwa gatandatu abasirikare bari ku butegetsi muri Mali basabye ko ingabo za ONU ziva mu gihugu. Abakozi ba MINUSMA barenga ibihumbi 10 bavuye muri Mali ku bihumbi 14 bari bagize uwo mutwe. Ibikorwa by'urugomo by'intagondwa zigendera ku matwara akaze y'idini ya Isilamu byakwirakwiye mu gihugu mbere yo kwadukira Burkina Faso na Niger bituranye. Imirwano ikomeye irakomeje hagati y'ingabo za Israheli n'abarwanyi ba Hamas mu ntara ya Gaza. Hamaze gupfa abasirikare 101 ba Israheli n'abanyepalestina bagera ku bihumbi 18 nk'uko byerekanwa n'imibare iheruka gutangazwa. Hamas yatanze gasopo ko ingwate isigaranye zishobora kutazarokoka niba Israheli idakoze ibyo iyisaba ngo ifungure izindi mfungwa nyinshi z'abanyepalestina. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Ibitero byo mu kirere bya Israeli bikomeje kwisuka ku mujyi ukomeye wa Khan Yunis uri mu majyepfo ya Gaza, aho bikekwa ko abayobozi ba Hamas baba bihishe. Rwagati ndetse no mu majyaruguru y'intara naho haravugwa ibisasu biremereye cyane. Umutwe wa Hamas watangije intambara mu mezi 2 ashize ubwo wagabaga ibitero mu majyepfo ya Israeli bikica abantu bajya ku 200 ukomeje gukangisha ko ingwate zisaga 100 ufite zitazarekurwa niba hatabayeho andi masezerano yo kubagurana imfungwa z'abanyapalestine zifungiye mu magereza ya Israeli. Hagati aho Israeli ivuga ko abayobozi b'ingabo bifuza gukomeza gukaza ibitero hifashishijwe imitwe myinshi y'ingabo zamaze kwinjira rwagati muri Gaza kugeza mu mpera z'ukwezi gutaha. Igisirikare cya Sudani cyahakanye ko cyemeye guhagarika imirwano ndetse no kugirana ibiganiro imbonankubone n'umutwe witwara gisirikare Rapid Support Forces bahanganye. Ku cyumweru itangazo ry'umuryango ugamije iterambere wo muri Afurika y'Iburasirazuba IGAD ryavugaga ko hari intambwe imaze guterwa kandi ko impande zombi zemeye ibiganiro bya politiki. Ibi byatangajwe nyuma yaho abanyapolitiki bo muri ako karere bahuye n'abayobozi b'impande zombi zihanganye. Ariko ingabo za Sudani ubu zivuga ko amagambo ya IGAD atagaragaje ibyavuye mu biganiro. Umutwe wa RSF wasohoye itangazo rigaragaza icyifuzo cyawo cyo guhagarika imirwano, ariko ntiwemeye bidakuka ko uzabyubahiriza. Florentine urakoze. Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Yarahejeje kubibabwira Jacques Mukanya yuko inteko z'ishirahamwe mpuzamakungu
zari mu butumwa bwo gufasha kugarura amahoro muri Mali zizwi nka MINUSMA zasozereye ubwo butumwa ku mugaragaro uno munsi. Ibendera rya ONU ryari rimanitse ku cicaro gikuru ca MINUSMA mu mugwa mukuru Bamako, ryamanuwe mu gatondo k'uyu munsi nk'ikimenyetso c'ibirori vyo gusozera ubwo butumwa bwari bumaze imyaka 10. Ariko hari ibikorwa bigisigaye kumarira nko gutanga ibikoresho vya MINUSMA bigashirwa mu minwe y'abategetsi ba Mali. Ivyo bikazokorwa mu kwezi kwa mbere kuri mbere. Akagwi kafashe ubutegetsi muri Mali kasavye ko inteko za ONU zohava mu kwezi kwa gatandatu. Inkuru ya Richard Hamilton muyishikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Iri ni herezo ry'ubutumwa muri Mali. Agatsiko ka gisirikare kafashe ubutegetsi muri Mali mu mwaka wa 2020 kari kasabye Loni ndetse n'Ubufaransa gutahura ingabo zabo. Banahise banagaragaza ubushake bwo kwiyegereza cyane Uburusiya ndetse banakira mu gihugu abacanshuro b'Abarusiya bo mu mutwe wa Wagner. Abayobozi ba gisirikare batangiye umugambi wo kurwanya Ubufaransa ndetse no kugaragaza ukudashobora kw'ingabo za Loni. Gusa nta kimenyetso kigaragaza ko umutekano waba warateye imbere kuva icyo gihe. Ahubwo ibitero by'abarwanyi bashyize imbere amahame y'Isilamu byarushijeho kwiyongera mu majyaruguru y'igihugu. Ibikorwa by'urugomo byiswe intambara ntagatifu byarenze imipaka bigera no muri Burkina Faso na Niger bituranye. Yari inkuru ya Richard Hamilton. Tukivuga ku nteko mvamakungu, tuje mu karere k'ibiyaga binini aho ingabo z'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko zatangaje ko abasirikari b'u Burundi bari bararungitswe mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Congo bahavuye ku munsi w'ejo kuw'Imana bahagurukiye ku kibuga c'indege ca Goma. Abo basirikare b'u Burundi bari bahawe gucunga umutekano mu duce twa Kirorigwe, Kicanga na Mweso muri Masisi. Ingabo za East African Community zarungitswe aho mu buseruko bwa Congo mu mpera z'umwaka uheze ku masezerano y'amezi 6 yari kudarongerwa ikiringo buri mezi 3 ku bushake bwa leta ya Kinshasa. Ariko rero leta ya Kinshasa yaranse yuko ayo masezerano yarangiye itariki 8 mu ndwi iheze, yongera kongerwa ikiringo ikavuga yuko izo ngabo zitagwanya umugwi M23. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Kwimende ku Magenge ari Nairobi. Izo ngabo z'u Burundi zishika amajana 9 zasezewe n'umukuru w'izo nteko z'akarere umunyakenya General Major Alfaxad Kiyugu nk'uko itangazo ribivuga. Mu kubasezera General Major Kiyugu yagize ati kuza kwanyu byarafashije ingabo za Congo na M23 kwinjira mu masezerano y'agahengwe mwafashije kubahiriza kugeza bayarenzeko mu kwezi kw'icumi. Uwo musirikare yibukije ko bari bafise ubutumwa bahawe n'abakuru b'ibihugu vy'akarere none ko bwarangiye. Izo ngabo z'u Burundi zitashe mu gihe umuhari M23 ugwanya leta ya Kinshasa wari umaze imisi uzagiriza gufatanya n'izo ngabo za leta ya Congo n'imigwi bikorana mu kurwanya uwo muhari M23 zirenze ku masezerano yazijanye. M23 hevuga mbere ko hari naho batanye mu mitwe bakica abasirikare b'u Burundi batari bake, abandi bakagirwa imbohe, n'amasanamu arahanahanwa ku mbuga hwaniro. BBC GAHUZA MIRYANGO ikaba itashoboye kugenzura ayo masanamu mu buryo bwigenga. Ingabo z'u Burundi zavuze ko ibivugwa na M23 ari ibinyoma bikwiragizwa n'umukuru wayo Bertrand Bisimwa. Amasezerano arungika izo ngabo muri Congo yaziha inshingano zo kuja hagati y'impande zirwana no gufasha ingabo za Congo mu rugendo rwo gutuza imigwi yitwaje ibigwanisho. Hagati mu kwezi guheze leta ya Congo yatangaje ko yasenye amasezerano aho ikaze ingabo z'umuryango w'ibihugu vya Afrika yo mu manuko SADC ngo zize ahahora izo muri EAC. Gutaha kw'ingabo z'u Burundi gukurikiye iza Kenya zirenga amajana 250 hamwe n'amajana 3 za Sudani y'Epfo. Itangazo ry'ingabo za EAC rivuga yuko ibikoresho vy'ingabo z'u Burundi bizotaha nibarabara. Ingabo za EAC zisigaye aho muri Congo ni za Uganda, nazo zifise itariki 7 ukwezi kwa mbere nk'umunsi ntarengwa wo kuba zahavuye. Kwimende ku Magenge, BBC GAHUZA MIRYANGO, Nairobi. Kubitire ku mugabane wa Buraya, ingwara giturumbuka yuwunganira umwe mu banyarwanda babiri bagirizwa ivyaha bifitanye isano na jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994 yatumye urubanza rwabo ruhagarara.
Maître Jean Flamme aburanira Pierre Basabose yafashwe n'ingwara giturumbuka yo kuva amaraso mu mazuru, biba ngombwa yuko umukuru wa sentare ahagarika imburano z'uno munsi. Vyari vyitezwe yuko urubanza rwa Pierre Basabose na Serafin Twahigwa bagirizanywa hamwe rumaze ukwezi rusasa i Buruseli ruja mu mwiherero uno munsi nyene. Uyu mushingwamanza Maître Jean Flamme amaze kurangiza kumvirizwa, ariko rero siko vyagenze. Navuganye n'umumenyeshamakuru Alain Majesté Barenga akurikirana urwo rubanza, ntangura kumubaza uko vyagenze kugira ruhagarare. Bari umunsi ushira 40 kugira usoje urubanza, bari umunsi wa nyuma, hanyuma bari bamaze kumviriza abandi. Rero Jean Flamme yarashitswe kugira asozera imburano, byo bita réplique mu gifaransa, baheze bahijambo abaregwa gukira urubanza rusoze gurucoja mu mwiherero. Kabya bitegekanijwe ko nibizoruva mu bizocemera ka mu misi 5. Rero mu gihe twaye turindiye kuko hari akaruhuko k'isa 6:30 abantu bari kumwe ahantu mu buriro mu rukiko nyene bavuze ko Flamme afashwe giturumbuka ava amaraso menshi cyane mu mazuru, bikabaciye bahamagara rusiyabaniha canke ikeragutabara mu gifaransa ambulance imunyarukana kwa muganga kugira barabe ukuntu ameze, kuko bitari bisanzwe. Yasa n'umuntu ameze neza, yari yumvirije urubanza, yari yatonze kuva mu gatondo. Bica biba ngombwa rero ko sentare inyaruka itangura ivuga ko urubanza rugiye guhagarara kuko bitobandanya, kandi umwe mu basanzwe baburanira Pierre Basabose amagara yiwe atifashe neza hacanda rusiyabaniha. Ni naho rero sentare yafata umwanya ikavuga iti turagaruka mu ngoro y'intahe isaha 10. Isaha 10 nyuma y'amasaha sentare yasubiye kugarukirwa ko n'ubundi Maître Jean Flamme akiri mu bitaro, abaganga bataramuha uruhusha rwo gusubira kugaruka gusasa. Ariko uwundi yuganira Serafin Twahiga wagize icaha na Pierre Basabose ariwe Maître Eric yavuze ko bavuganye, yavuze ko akiri kwa muganga ata bintu byinshi kuko batamwemereye ko amubona, akavuga ko bishobora gukunda ko ashobora kuza ku munsi w'ejo. Aho ku munsi w'ejo batanze isango ry'amasaha urubanza ruzotangurira kugira ngo bamenye nimba rukomeza canke rudakomeza bivanye n'ivyo bumvise bivuye kwa muganga. Ego mukuru wa sentare yavuze ko isaha 3 zo mu gatondo ari urubanza ruzosubira, akizera ko amagara ya Flamme azoba kumbure yifashe neza abone kugaruka, kandi nubwo batashe ku murongo kwa muganga ko abaganga batabemereye, yanditse ubutumwa bugufi avuga ko yibaza ko ku munsi w'ejo azoba yatoye imiti ndashobora kuza. Runo rubanza rumenye ko rumaze imyaka irenga 16 ruri mu matohoza. Hanyuma ikindi gishoboka nuko abazocura urubanza abacamanza basanzwe n'abanyagihugu batoranijwe nk'abantu b'akarorero bita inyangamugayo canke abashingantahe. Abo nabo bamaze imisi yaba 40 bari mu rubanza, kandi bazoca ijambo rya nyuma basanzwe bafise n'iyindi mirimo. Urumva rero mu gihe umunsi umwe canke ibiri uvuyemwo urubanza rushobora guteba, kuko urumva rumaze imyaka irenga 16 haje ivyabona birenga 102 muri no rubanza. Ariko rero mukuru wa sentare we avuga ati nibukuka dutegerezwa gukora mu ijoro ry'aba ngombwa, tuzoca dukora no ku munsi wa 6, ariko tuzoteza gutanga ibyavuyemwo bitarenga itariki 15 ko bitegekanijwe ko uretse urubanza rumaze kuja mu mwiherero abashamanza batatu baserukira sentare n'izo nyankamugayo 12 bazoce biyugarana ahantu batange icegeranyo ca nyuma c'ivyavuye muri urwo rubanza. Alain Majesté Barenga adushikanye ku isaha 1:13 aho ni mu karere k'ibiyaga binini. Turakomeza n'ikiganiro cha BBC gahuza miryango. Dusubire mu Rwanda. Abahinga mu bushakashatsi n'abahinga mu kubungabunga ibidukikije muri ico gihugu bavuga yuko kuba ishamba rikingiye rya Nyungwe byarashizwe ku rutonde rw'ibibanza by'umurage w'isi na UNESCO ari kimenyetso ciyongera ku bindi bigaragaza yuko u Rwanda rushishikaye mu gukingira ibidukikije. U Rwanda ruvuga yuko witeze yuko gushigwa ku rutonde rw'umurage w'isi kw'iryo shamba rikingiye bizokongera cyane ibitigiri by'abarigendera ndetse n'abakoramwo ubushakashatsi ku binyabuzima bitandukanye byuzuye muri iryo shamba. Ibitigiri bitangwa n'ubuyobozi bw'iyo parike bigaragaza yuko muri kino gihe igendegwa n'abantu barenga 20,000 ku mwaka, benshi bakaba ariko ari abanyamahanga. Gushaka kumenya ibituma izo ngenzi zigendera cyane iryo shamba rikingiye rya Nyungwe, umunyamakuru wa BBC Ive Bucana nawe yararigendeye adutegurira iyi nkuru ikurikira. Mw'ishyamba rya parike ya Nyungwe burakeye.
mu rusobe rw'ibiti birebire cyane by'inzitane, maguge zizwi nka chimpanzee zirava mu byari byazo zijya gushaka ibyo kurya. Pariki ya Nyungwe ni imwe mu mashyamba kimeza ya kera muri Afurika, rikungahaye ku bisabantu n'ibinyabuzima bifitemo amoko asaga 1000 n'ay'ibimera ari mu majana. Urutonde rw'ibikurura abantu ni rurerure, harimo amasumo y'amazi n'ikiraro kireremba hejuru y'ibiti kizwi nka kanopi. Mpahuriye na Soren ari kumwe na Yushan baturutse mu gihugu cy'Ubwongereza. Soren ati, twinjiye rero mu rugendo rwo hejuru kuri kanopi. Ni ukuri ndanezerewe. Twize byinshi ku byerekeye ubwoko butandukanye bw'ibiti n'inyamaswa zirimo hano. Reka dusoze iyi kanopi. Murayibona ko turangije igice kimwe cyayo cya metero 100. Ni byiza cyane kandi ndabizi neza ko dufite byinshi byiza byo kubona. Nawe Yushana aragira ati, kugenda kuri kanopi bisa nkaho bitoroshye, ariko iyo ugendeyeho wumva ko nawe uri umwe muri runo rusobe rw'ibinyabuzima. Nabonye mu gitabo ko ari nko kugenda mu kirere gikikijwe n'ibintu by'umwimerere. Ni ibintu byiza cyane. Pariki ya Nyungwe ni isoko nyamukuru y'amazi mu Rwanda. Harimo amasumo agera kuri 4 arimo iryandambarare rifite amazi yemewe kuba ari amazi ashobora kunyobwa nta miti ishyizwemo. Mu moko anyuranye y'ibisabantu ari muri iri shyamba rya Nyungwe, chimpanzee zizwi nk'impundu nizo zisurwa cyane na ba mukerarugendo. Mugabo Jean Pierre niwe twazengurukanye dushakisha aho twabona chimpanzee. Chimpanzee zifite umwihariko aho zenda kumera nk'abantu kuko zurubahana, intoya zubaye inkuru. Rimwe na rimwe chimpanzee iyo yakoze ikintu kitari cyiza zizi kwicuza. Kandi ikintu chimpanzee ni inyamaswa zigira amarangamutima. Rimwe na rimwe wabona chimpanzee zisomana, zikinana, ni ibintu bisanzwe. Nyungwe kera yafatwaga nk'ishyamba risanzwe nk'andi yose mu Rwanda. Kuva 2004 nibwo yashyizwe ku rutonde rwa pariki z'igihugu. Umushakashatsi akaba n'impuguke mu kurinda ibidukikije Sam Kanyamibwa avuga ko pariki ya Nyungwe gushyirwa mu murage w'isi ari uko ifite umwihariko utasanga ahandi. Harimo urusobe rw'inyabuzima byinshi cyane, ibyinshi bitaboneka n'ahandi. Ugomba kwerekana ko aho hantu turamutse tuhatakaje, isi yose izaba itakaje umurage. Igikorwa cyo kwandikisha ishyamba rya Nyungwe mu murage w'isi cyatwaye imyaka 2 kuri leta y'u Rwanda. Iyi ni intambwe ikomeye mu kuzamura urwego rw'ubukerarugendo. Yves Bucyana, BBC Gahuza Miryango muri Nyungwe. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye n'impamo y'Imana baguha icupa ndaryishyura. Oya ni ko ari cyo ashinzwe se, ariko neza cyo kora ko. Oya niba mumpera icupa ndaryishyura n'impamo y'Imana. Anzoga yawe nshaka Pasika. Nyuza ahangaha mbona Pasika ari yanezerewe yahimbawe, ndavuga ntireka mbanze ngira icyo mubaza. Oya ntabwo guhimbarwa nta kibazo rwose. Mbaza mubyeyi mwiza, ahubwo se ufite ikiraka se ugiye kumpa? Ni 12:45 kuri BBC. Nejo ntimuze mutangwe dusubize ijambo Yves Bucana mu makuru y'inkino. Ndabashuje abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda mu mupira w'amaguru. Shampiyona y'igihugu mu mpera z'icyumweru yari ku munsi wayo wa 14. Ikipe ya AS Kigali yatsinze Rayon Sport ibitego 2-1 iva mu myanya yo kumanuka ijya mu cyiciro cya kabiri igera ku mwanya wa 13 mu makipe 16 agize shampiyona icyiciro cya mbere. Gasogi United yakiriye Mukura itsinda ibitego 4-2 ni mu gihe Musanze yanyagiye Marine ibitego 4-0. APR FC iracyayoboye urutonde rw'agateganyo n'amanota 30 ikurikiwe na Musanze ifite amanota 29.
ahandi muri Afurika ikipe y'igihugu ya Uganda niyo yatwaye igikombe cya Sekafa y'abatarengeje imyaka 18 yaberaga mu gihugu cya Kenya. Uganda yatwaye icyo gikombe itsinze Kenya ku mukino wa nyuma ibitego 2-1. Umwanya wa gatatu ikipe ya Tanzania yawegukanye itsinze u Rwanda ibitego 3-1. Umutoza w'Amavubi mato Kayiranga Batista ati dore icyatumye dutsindwa. Usanga adversaire dutsinda tuba tuhagaze neza tukagerageza guhagarara neza mu kibuga, ariko ntago biba bihagije byonyine kuko adversaire we ibyo arabivanga, ahagarara neza mu kibuga ariko akagira n'imbaraga n'uburyo bwo gushaka ibitego n'uburyo bwo kuzibira. Ubona ko hari ibintu abana bakora ukabona ko ntacyo wabasaba kirenze bikabarenga, ukabona ko ikintu kimurenze nka koca rero amupushinga gusa, ariko ukuru uko ubona nk'umuntu wakinnye umupira ukanawutoza. Rero abakinnyi bacu no kubongera amarushanwa mu gihugu, hanyuma n'igihe cyo kubategura kikaba gihagije. Tujye mu Bwongereza. Urutonde rw'agateganyo rw'uko amakipe akurikirana rwahindutse nyuma y'imikino yabaye mu mpera z'icyumweru. Liverpool niyo iyoboye, Arsenal, Manchester United na Chelsea zaratsinzwe. Byinshi kuri iyi shampiyona tubibaze Prudence Ngyumva. Chelsea yaboneye ishyani Goodison Park itsindwa na Everton 2-0, birimo n'icya Lewis Dobbin, ingimbi y'imyaka 20 gusa yaje mu kibuga isimbura. With the delivery punched away only as far as Dobbin. Nubwa mbere The Blues itsindwa muri shampiyona inshuro 2 zikurikiranye kuva yatangira gutozwa na Mauricio Pochettino, ariko kabone n'ubwo ikipe yakoresheje miliyari y'amapaundi ku isoko ry'abakinnyi kuva mu mwaka ushize wa 2022, intsinzwi y'ejo yatumye umutoza w'umunyargentine asaba kugurirwa abandi bakinnyi. Manchester City yiyushya kuya yirinda igisabo cyo gutungurwa na Luton Town itsinda 2-1, nyamara yari yabanje kwinjizwa igitego cyatsinzwe na Elijah Adebayo mu masegonda ya nyuma y'igice cya mbere. Nyuma y'ikiruhuko Bernardo Silva na Grealish batsinze 2 byatumye umutoza Pep Guardiola yiruhutsa nyuma yo kumara imikino 4 nta ntsinzi muri shampiyona. Tottenham yo yihimuye kuri Newcastle inyagira 4-1, naho Fulham ihana West Ham 5-0. Umukino wa Manchester United na Bournemouth wabaye kuwa gatandatu, ariko uracyavugisha benshi nyuma yo kwandagazwa na Bournemouth Old Trafford itsindwa 3-0. Nubwa mbere mu mateka ya Bournemouth ikura intsinzi i Old Trafford. Umutoza Erik ten Hag yavuze ko ababajwe n'imikino idashinga y'abakinnyi be, ariko yirinda kuvuga ko hari igikuba cyacitse. Bishobora guhinduka ejo kuwa kabiri, ariko Manchester United iramutse isezerewe mu irushanwa rya Champions League. Arsenal yo yatsikiriye Villa Park itsindwa 1-0 na Aston Villa, naho Liverpool ikura amanota 3 i Selhurst Park itsinze Crystal Palace 2-1. Intsinzi yanatumye Liverpool isimbura Arsenal ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona n'amanota 37, ikabirusha The Gunners inota 1. Urakoze cyane Prudence. Hagati aho umutoza wa Manchester City Pep Guardiola aratangaza ko yifuza ko rutahizamu we Erling Haaland yazaba yakize ku mukino wa mbere w'igikombe cy'isi cy'amakipe tariki 19 z'uku kwezi. Uyu mukinnyi w'umunyanorvege yatangiye imikino 15 yose y'ikipe ya Manchester City kuva shampiyona yatangira. Ntiyagaragaye mu mukino wo ku cyumweru City yatsinzemo Luton. Abajijwe igihe Haaland azamara akiri mu mvune, Guardiola yavuze ko atabizi neza. Ahandi ku mugabane w'Uburayi ikipe ya Bayern Munich kuwa gatandatu yanyagiwe na Frankfurt imvura y'ibitego 5-1 muri shampiyona y'Ubudage, ubu iyobowe na Leverkusen yo yarayinganyije na Stuttgart igitego 1-1, ikabirusha Bayern Munich amanota 2. Muri Espagne ikipe ya Girona yarayikoza gashya yiherera na Barcelona iyishota ibitego 4-2 iyisanze ku kibuga cyayo cya Nou Camp. Ibi byatumye Girona isubira ku mwanya wa mbere wa shampiyona ishyiramo intera y'amanota 2 hagati yayo na Real Madrid yo yanganyije 1-1 na Real Betis kuwa gatandatu. Soreze muri tennis, umukinnyi Nick Kyrgios yatangaje ko atazitabira irushanwa rya Australian Open mu kwezi kwa mbere kubera imvune. Uyu mukinnyi wa tennis w'imyaka 28 y'amavuko uyu mwaka nta rushanwa yigeze yitabira mu marushanwa ne yose akaze ku mpamvu z'imvune zitandukanye zimwugarije. Ayo nari nabateguriye y'imikino nahanye soreje. Mwakoze cyane kudutega amatwi. Gendi Yves Bucyana. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast.
jya kuri bbc.gahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. nuko rero abakurikiye ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa mbere kuri BBC Gahuza Miryango, baba abaciye ku rubuga rwacu rwa Facebook, abaciye kuri internet kuri bbc.gahuza.com canke izindi mbuga zose mushobora gukura ku biganiro byacu, turabasezeye. Iki kiganiro cari gihagarikiwe na Prudence Ngyumva, muhinga bw'ivyuma twari kumwe na Susan Lennon. Mwese rero mwakoze guhitamwo BBC Gahuza Miryango. Nari Florentine Kwizera na Huta.